Mani, je ndashobora kubona umudemu nkumva ko ndamukunze. None ko rika mani muzuri. Ariko nibica bisigura yuko nshobora gufata ingingo yo kumushira mu nzu ngo ndamubwire wa kabiri. Bo abigeme bavuga yuko tuba dusohokana. Bo babariho ariko nabariho nibajya nyene bavuga ati jewe nyemerera tu uko biri kose. Man, ukunye nuku 3-0 ntizopfa ibayeho ubimenye. Nagupiga ine 3. Ine 3. Ndagutsinze kimwe kubuza. Iyo wiruka. Nari gucana mbwira na cyane hori buye nkaguteye. Ngene perdre kanaka kuri cheno. Barabonye kungena abantu kubera agashavu no kudatahura impamvu no banirukanywe bamwe bari batanguye kuva kuri cheno. Arazi neza ko atacazonkura ko sina kitu. None nyemereye yandi ndamwanse ni babandi aciza kunteranya ngo Koreshumwanya ameze nabi nubwo no yogorikira no umwemera. Je ndamwemerera bikuma vyumye. STV every story matters. Yo Koreshumwanya. Ndarushe mani. Ndashitse mani. Nibagiye narisize telefone kandi nzi yuko ari irimo nanirimo ikashi. Aho ni minota 5 ndashitse. 5 yose. None 5 ndashitse mani. Aho. Yes, nkuko mubizi reka mbaye baramutse cyutse namwe bakunze biganiro bica kuri STV ndabaha mwaramutse mwiriwe canke bwake bivanye n'umwose aherereye bivanye kandi n'amasaha muza kurabe ko kino kiganiro Jenny MC handi ni Mr Solution na introduction nyinshi nza kugira ko ngiye kuvumbura Koreshumwanya bwa mbere ubwo urumva ko ambwiye ngo yarushikira na hantu namubeshe urazi umunsi amvumbuye ku bitaro yuko ntamuhamagaye yaragize amanyanga yiwe birakunda nanje ngo yantsinze nanje buri namukoreye ko rero mwe mugumane nanje kugira ngo ibintu byose bigende fresh gumane natwe mdogo murengene tukoresha akavumburo byose biza kugenda fresh. Welcome STV ndabashimira mwebwe mwese mwandanye mukurikirana ntibagiye Olivier from Nairobi umurundi ari muri Nairobi dukunda cyane kunze komantere vzati penda sana MC andi ndakuramukije ndaramukije umusista wanje akunda kunkurikirana cyane kandi amanura kenshi bishoboka yitwa no stress umumama cankwe umusista wiwanje nkuko yama kunze kubivuga ni bamwe mu bantu bashigikira cyane ndaramukije abantu bose badushikirikira badukurikirana bari hanze y'ibihugu mu buseruko no mu buraro ko mu burengero no bumanuko ariko kandi turazi ko mudukunda cyane mwese ndabakunda ntibagiye abantu bose badukurikirana n'abari mu Burundi ntabibagiye twagiye cameraman. Yes bakunzi ba STV muraomeze bien nkuko mubizi Koreshumwanya mzee baba mzee nini mambo vipi sasa bro? Safi tu. Fresh lakini fresh. Yego. 3-0 ubu nahigeze he. Agupigwa ya kwa muganga. 3-0 ugeze. Iyi nayo. Saa yi mu gutono nta nikinga none wafashe iki mu gushika ngaha. Turi saa moya ya gatono. Sina je ni moto. Mu gatono saa moya uvyukira muri limikashi na eko kashi. Sisi kimya. Bosi sisi dutunze man. 3-0 kuangalia marotre kama tutaacha karasio nyumbani mzee. Arababwiye ko 3-0 je ntashobora kuyemera. Never narayanse. Kangubaze yandi. None nkubu tudufite ne program ngaha yage ivyacu nyene bindi nyene biri nyuma y'akazi. Uciukoresha umwanya sivyo? None nkubu wandi vrema. Andi umuntu ubona kunyiciye akazi. Nuko nyene bizoba biragenda kuko usanga nk'ibina navyumviriye nivyo kwiyumvira nivyo kutakwe wowe niyo kamera yazananye rega wewe ntushaka kwemera gutsindwa wewe ntushaka kuvyemera urabona handi mu bisanzwe mwe ni systeme umuntu yozikoresha sana me hari igihe zitaba ziri yani nta vibes ziba zifise urabona vibes ziba zifise mood y'umuntu urabona yani ntakekeranya na gato ko wandi hari umusi tuzopanga kuyaga ikintu cubaka cakamaro sana ko sanga kirapfuye jya kuwaza ngo acavuzana kamera cagira iki ni vyiza yuko urabona wewe nta na stress urabaza umuntu wewe n'umusi wa stress ndi kwa muganga ndagwaje man
we uraje n'indane pa oya sinari nzi yuko ari ugwa je nari nzi ati andi yobagwaye aje kwivuza anciye ko ntambwira ati ndagwaye nanje rero nari kubera ko nzi binzanye nta stress zirimwo programme wa stress urabona ni mu gatondo gatondo wanyoye icyayo urabona ko ni begi y'akazi nk'ifise harimwe nyene bitya mastire na mpindura impuzu nyani nari mfite programme y'ubu navuga ati sine nakubwiye ko ngira nshike ku kazi nk'ibihuna ari kuvumbura gusa umuntu gusa none wewe bunda nk'iki wewe warancako ukaca ukirabishino sa ujama iko mu bitugani nje ndikenga tu umubire kweli sa mahoro mbona telefone ntiva mu maboko sa ujama iko napigia simu cameraman man ukunye nuku 30 ntizopfa ibaye ubimenye nagupiga ine 3 ubu ndagutsinze kimwe ku busa andi nubona yuko utakaya regrete mu system shaka kuregreta ahubwo wewe vuga ati niwe wabizanye byo gupinga vuga ati ndatsinye tubihebe mu rugo iwanyu wapi oya sinagufyonze uramfyonze jewe yaga mudirisha oya warugeze oya kumbwira ati gira kimwe nare nkubi yo wiruka iyo wiruka nari guca mbwira naca ntore buye nkaguteye ninge turiya nanje rero uje mu nzu muri chambre kame muri chambre nyagiriza abantu batana bawo no kwiruka kuko uwo baba babibonye baba babibonye kandi rero wewe image yanje oba yabonetse wewe ibintu bimwe bimwe vyikurira mu mutwe wewe bijya bintu durapanga ngo bambwiye ngo genera yaraya man apana ndaba yawe ikubwiye nyereka umuntu nyereka message mwe bakwandikiye message narahinduye WhatsApp yari ndi yabikubwiye tu mu telefone yari umuntu tuze tu mu telefone tumubaza umuntu wo hafi wawe nyene brother oya nacho wewe siko na antene zako antene zangu ni za ukweli antene zangu ni za ukweli nkuna arinzi gutegura kuza nga utakuya vuganye none kutabihevye nejo nzogusubira kandi hari ikintu nagira nje gutora Dani hari ikintu yarambwiye nyaruke kuri biro ikintu dukora nta kibazo nta je cyo nashaka ni 4 tu manze nce tugiruko ushaka kwinyarukira wewe sivyo ushaka kunyaruka je nta mahoro menshi icyo nashaka ca mbere cakunze nahejeje ni bitanu ngo bambaze tubaze tubirice nigira nyuma yo gusubira muri waka ubu bimeze gute rero bimeze gute nyuma yo gusubira muri waka ubuzima bwa burabandanya fresh akazi karabandanya ibikorwa ni full neje twari muri shooting ya tamba ya kesi ijya ndirimbo yewe tamba guheraheza ama image hamwe yego turumva yuko wewe umushahara bawugabanije kubera amakosa wakoze bagukuye nimba ari kubihumda yavuge tumve nimbo yazi oya reka ndeke kuvuga gusa baragukuye ko ngo 20% ku mushahara wawe ibice 20% nimba wahembwa 200 bagukuye ku 240 nivyo ayo makuru wayakuye ndakubwiye ati na antene yanje yambariye ariko yarakekeranya niyemeje ati birashoboka ko Koreshumwanya bamugabanyije umushahara kubera yuko amakosa yakoze ngo kandi wewe uri gukorana inzigo n'ishavu ngo kubera yuko bakugabanyije umushahara no oya ico sico namba kuko jewe uburongozi bwanje bwonyene bwarabonye muri bijya bihe bwarabonye aka nyene perdre kanaka kuri cheno barabonye kungena abantu kubera agashavu no kudatahura impamvu no banirukanywe bamwe bari batanguye kuva kuri cheno kandi ivyo vyarigaragaje cyane ariko maze kugirirwa imbabazi baragarutse babanyarukundo babantu baturi hafi cyane bazi yo twavuye bakidufise mu minwe baragarutse baravyo sabye baravuga ati uno mwana kwagarutse reka tugaruke natwe uburongozi rero nibwaje guca bufata ingingo yo kungabanya umushahara kubarazi yuko umushahara mpembwa n'intica ntikize bro charge mfise n'umushahara mpembwa ne make gose wenyine urabizi ntushobora kudutunga bawugabanije babashaka kuntera kunshira mu kangaratete ivyo bari byo byoba bituma ufise abandi bakobwa ku ruhande abandi bakobwa cyangwe nta bufise barakubeshe no oya na Silva barabavuga basi we na Silva barabavuga Silva afise abakobwa benshi cyane muri bihugu by'abarabu ngo nawe wasubiye gufata ko kageso ariko je nenda kuzikera wari umuntu werekana umukundi umaze kwerekana umufasoni wawe umugore wawe ugati official uyu n'umudamu wanje nuko utabushobora kumuvanga bo abigeme twovuga yuko tuba dusohokana bo babariho ariko nabariho nibajya nyene bavuga ati jewe nyemerera tu uko biri kose kuko barazi yuko mfise umugore barazi ko mfise umwana urumva
ivyo rero ansabye ko dukundana canke je nkamupropose ko najerega karoka nagongaga nase mu demo byoba vyiza yuko twobana no kubera ko utogumana n'umugore wawe umwe akubumbe ari umwe utarinze kuja ku ruhande ibintu nabivuze je ndabikubwije ukuri bro ndabikubwije ukuri je sindi hypocrite sindi bwiyorobeke ngo sipendaki urumva mani je ndashobora kubona umudemu nkumva ko ndamukunze none ko rika mani mzuri ariko nibica bisigura yuko nshobora gufata ingingo yo kumushira mu nzu ngo ndamubwire wa kabiri hapana chamukundana bisanzwe nk'umuhabara akizezeta napigwa kwa zero ni kuvushaga twinjiza mu ghetto basi ivyo sindabizi ariko mu bisanzwe umukobwa w'umutima umukobwa w'ubwenge yarezwe azicari yiyubaha ntashobora kwemerera umuntu azi ko afite umugore n'umwana ko abazi neza yuko atazomushira urumva jewe ndashobora no kutesta umukobwa n'ubu buzima bwacu bugoye arazi neza ko atacazonkura ko sina kitu none anyemereye yandi ndamwanse niba abandi aciza kunteranya ngo ukoresha umwanya ameze nabi nubwo yogora ikintu umwemera je ndamwemerera bikuma vyumye ama agusabye ati tuze turabonana nka kabiri mu ndwi bibaye ngombwa tugakora none ni wantegeka nije ndamutegeka nubundi kugira umwemere numva ko bayagutegetse wamutiye ahubwo simba namutinya ahubwo mba namworohereje mba namushira hashatse uko kumworohereza rero je camfise onderamwo nyene koresha umwana urakoze kuduha amakuru tutari tuzi niho tukiyumva nitwa tuzi kufisa abahabara ariko ni byiza kubuvugishije ukuri ariko urerekanye yuko utabakunda ahubwo bagukunze cyangwa uhabutse ugenda ariko urababwiza ukuri kufisa umugore n'umwana ni byiza navyo nariko uzorabo ukebuke bro ubihebe nta kibazo twahejeje ikiganiro ntavyo gusezerana merci beaucoup Steve umuvumburo wacu wakunze STV Every Story Matters.